mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'Ibanki Nkuru ya Repubulika yasohoye itariki indwi yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 za kera, twashaka kumenyesha abenegihugu yuko Ibanki Nkuru ya Repubulika irungitse abakozi bayo mu turere dutandukanye tw'igihugu kugira ngo abenegihugu batari hafi y'amabanki canke y'amamikrofinance bashobore kuronka ingene bahinduza inoti zabo bafise z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Ivyo rero bikazokorerwa mu turere twose tw'Uburundi, mu province yose no makomine yose, cyane cyane tugasaba abajeje intaro kuva kuri province gushika ku mutumba, mbere n'abajeje umutekano kugira ngo badufashe igikorwa kugira abenegihugu bose bashobore kuronka izi noti nshasha. Tukabandanya dusaba amabanki canke amamikrofinance ari mu gihugu hagati kubandanya avunjira ayo manoti abenegihugu batarengeje ibihumbi 100. Ikindi nuko dusavye yuko cyane cyane abitwa ko bafise amakonte mu mabanki cyangwa mu microfinance, turavuga abarimu, turavuga abapolisi, abasoda, abari muri administration, eka bo bose bitwa ko abanyagihugu bafise amahera mu makonte ko boyatwara mu makonte, cyane cyane abo twifuza guha ayo mahera niba abanyagihugu badafise amakonte aba yifitiye udufaranga twiwe dukeyi muhira akeneye gukoresha. Tukaba rero tusubiye kubashimira ukungene iki gikorwa kizogenda, ukungene inzego zose zofatikanya kugira ngo igikorwa gende neza kuneza y'umwenegihugu. Twashaka kandi kumenyesha abenegihugu yuko inoti za kera za 5 na 10 zibandanya zikora, no kuvuga zibandanya zikora ku masoko, ni zikora n'ibindi gushika itariki 17, itariki ya nyuma yo kuzitwara mu mabanki canke mu microfinance. Rero ntihagire umuntu n'umwe yanka kugurisha canke guhabwa izo noti kuko ziguma zibandanya zikora gushika iyo tariki. Murakoze.